Ari imbere y'abashinga amateka kuri uyu wa kane umushikiranganje w'ubudandaji Immaculee Ndabaneze yabanje gusigurira abashinga amateka icatumye bahindura iryo tegeko riraba abanyamitahe mu Burundi. Iri bwirizwa ritugenga uyu munsi dufise amabwirizwa menshi atugenga mu vyerekeye ivya investissement. Hariho ibwirizwa nyezina ari ryo mu 2008 Code des investissements muri 2008. Iryo barabonye ko ridakwiye bacashiraho irindi umwaka ukurikira muri 2009 irindi rivuga pour préciser les avantages fiscaux et douaniers bazoha abantu baje kushinga amashirahamwe ngaho Burundi canke b'abarundi canke bo hanze. Aho rero aba amabwirizwa abiri iryo bwirizwa nyene kugira ngo rishobore ushigwa mu ngiro baca barasanga ko ari bigoye haca haza ayandi ma ordonnance menshi n'amatexte d'application menshi kugira ngo rishobore gushigwa mu ngiro iryo bwirizwa. Urumva rero ko byari bigoye cyane kugira ngo umuntu azanye umutahe agomba gushinga ishirahamwe ngaho Burundi canke umurundi wenyene agomba kurishinga bica bimugora. Umushinga amateka Antoine Manirambona yabajije umushikiranganje igituma ikigo API hamwe n'ikigo kijejwe guteza imbere Uburundi ADB ataburusho baha amashirahamwe mato mato. Aha umushikiranganje Ndabaneze ntarya umunwa yemeza ko ayo mashirahamwe atamakora atanga muri leta. Global le développement twarabonye ngo hariho des petits groupes twaba muri ministère turaronka demande d'implantation des unités de transformation des fruits atabagira jus d'ananas, jus de gingembre, jus ou petite unité de production. Izo quand même nibaza avantage bobaha niye ko atakora bariyo sibona avantage bobaha turi muri incitation fiscale et douanière. Nizo turimo abo rero petites unités il serait difficile aujourd'hui kutubwira ngo none ni mubahe avantage ntaco basaba kuko takora bari niba bari agakori gatoyi mu commune au niveau de la Robert abo bantu nibaza ko batariha ikintu kinini. C'est presque d'ailleurs l'informel de la plupart. Abel Gashatsi icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka we yibaza ikibazo c'amahoteli akenye mu gihugu hagati kandi bivugwa ko ico gisata c'amahoteli catejwe imbere. Naha umushikiranganje Immaculee Ndabaneze aratanga umuco. Même s'il y a promotion dans le secteur de l'hôtellerie, il y a quand même une étude de marché. Kuja kugira wewe ufise umutahe wawe ukaje gushira ihoteli dans une commune très éloignée kambere giwacu mvuge nko muri Rugazi byo kugora cyane kugira ngo assurer la rentabilité de tes investissements. Ça serait complètement difficile. À l'état actuel des choses, dans 20 ans, je ne sais pas, ça pourrait être possible. Jewe nico mbona yuko arico gituma ayo mahoteli dans le fin fond du pays atari menshi. Inyuma yo gusigurira abashinga amateka iyo nteguro y'itegeko yahavuye yemezwa n'abashinga amateka bose bari bahari aho mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe.